kuri abajene usanga abandi bari mu bindi bitagenda neza by'urumogi. Banyishu media ndaje kubaramutsa aho muherereye hose muvanye naho muri mbanje kubaha mwiriwe abari mu Rwanda abari mu Burundi abari muri Tanzania abari mu bihugu byose byo ku isi byose mbanje kubaha mwiriwe hama nko bisanzwe twako turagenda duhuriranye n'abantu bari muri kando travail bariko barakora bari muri pause twashaka kuyaga nabo kugira twumve ico batubwiye kijanye na kando travail ni gihe kibaho cyo umwana wese w'umujene agera mu gihe cya vacances kuri aya mezi abiri akaba ariko arakora ntago haba hari mu bunebwe haba hari mu ibintu byiza bana nanje. Hello. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Ego. Tubasanze ngaha mutekereje mutana kimwe muko murakora. Tukaba twumva ko muri kando travail. Iyo kando travail imeze gute? Sorry kidogo. Mimi kwa Kirundi sijui kuongea. Okay. Tunakutana hapa mnakuwa pamoja, mko pamoja na wengine wenzako mko mkando travail. Kando travail ni nini? Ni sawa? Ego ni sawa. Meze neza? Meze neza. Ndibaza ko Kirundi ucumva. Kirundi ndacumva. Uracumva neza? Ego cyane. Tugusanze utekereje uri kumwe n'abandi abagenzi bawe ngaha muri kando travail. Ni umwanya wa pause? Umwanya pause? Ni umwanya wa pause? Oya nyene tuko turakora gusa tukagenda turaruhuka. Aho dushize hari ubucafu no dukora hama abatabare nyene turicara tukaba turaganye turabraga nyene n'abandi. Muri aba bantu bose muba muri kumwe muhuye urabona ko muba muhuye n'abantu mutabamuzinanye mutamumenyeranye umubano wawe n'abo bantu ubu kugimereye gute birakunda kubana nabo ko kenshi usanga abantu benshi baba babanye n'abandi bitameze neza. Oya nyene nk'ubu durenga turashobora kumenyana ko tuba turi mu gikorwa kimwe je ndashobora kumenya nawe kandi tutavuye hano hamwe hari abavana nyene henshi atandukanye musabuterere hehe nyene ko nyene tuba turi mu gikorwa kimwe dutegeza kumenyana kandi turumvikana nyene kubera tuba turi nk'umuryango. Kandi travail ni iki? Ni ibintu byigisha nk'imibano y'abantu bituma abantu benshi bahuza ubumwe urashobora kuba ni nk'uko nyene namvuze urashobora kuba nko mu butereje mba nko mu kirasazi kubera nyene akazi bavuga ko amahoro yanje ari amahoro yawe umva tuba dushaka nyene kumenyana twese tugira amahoro nk'abantu birashobora kenshi ugasa nk'abantu nyene ntacyo bafise bifasha ni nk'ivyo by'amakantravayi bakeneye ko tutoja mu ibarabara twegerane tumenye igikorwa ni giki dukeneye guhagarara ku muhagararo wahe nk'ibintu by'uko. Okay. Hama nk'ubu abantu bose ubu ushaka kubwira kandi travail ifise akamaro nyabaki? Ifise akamaro nyabaki? Kandi travail nka mwebwe kuba mwegeranye mukavuga ati muba mwegeranye mu ifise akamaro nyabaki? Akamaro je kuri je nubona ko imariye baratwigisha ibijanye n'indero batwigisha nk'ibijanye n'indero kubahana nge duba dukwiye kwifata caca nka twebwe abakobwa tukwiye kuranye kuza turifata neza tukaza turagirana aho dushitse tukaza turamenya ingene twitwara. Kandi travail yateguwe nande? Ni hehe kubera mu ntangabo zitagira umutwaro ni hehe hanu muvuga ati muvuga ati yateguwe n'ikigo nyabaki cyangwa ishirahamwe nyabaki? Asha vraiment kabisa cece natanze vraiment navuze naho muhurira handi aha kuri centre de jeune aha kuri centre okay. Ni naho hantu mu byose mu bikorera? Ego umva deje gukora nyene no hantu dusha duhurira gufungura ko gabyo nyene. Urakoze cyane. Okay, nkuko bisanzwe bakunje media iyi kando travail iva ku kigo cha Centre Jeune Kamenge. Centre Jeune Kamenge ni ahantu henshi hafashije abantu benshi nka cyane nk'ivyamamare dusanzwe tuzi nka Steven Sogo abantu benshi twama tuzi bo muri iki gihugu benshi bafashijwe na Centre Jeune Kamenge. Hama
nko bisanzwe twahuye n'abana bari ngaha biyemeje kuba hamwe kugira bakorera hose ahantu hose bashitse hameze nabi hatasa neza baritanga bagakora nukuri n'abana beza bakora neza tunashimira na Centre Jeune Kamenge kuba ivyo ikora turare kumwe natwe yego ndashimye. Okay, gusanze ngaha naho nyene uri mu bantu bariko barakora ngaha kandi travail kandi travail niki kandi travail fasha ari abantu usanga bajya bifasha nk'abajene bose twega abajene kuri abajene usanga abandi bari mu bindi bitagenda neza by'urumogi urumva nyene abantu nyene abajene udasanga nyene bifata nabi nyene nk'imigenzi iyi Centre Jeune ikifasha rero kubera bajya nyene udasanga birirwa mu mabarabara ugasanga uje ngaha batwigisha vyinshi kuba n'indero yani ibintu vyinshi nyene baradufasha ibintu vyinshi kwera. Okay. Hama nkuko bisanzwe kandi travail yemerewe buri mwana wese ari mu gihugu cy'u Burundi kujamo. Aremerewe wese kujamo muri kandi travail. Nk'umwana ari mu zindi ngeso mbi adashoboye kuza kuri kandi travail umuntu iki kintu muhanura. Canke okay ari mu ngeso mbi basi yirirwa aryamye yicaye vacances yose raba amezi abiri yose araheze ataco yinjije umubwiye. Kubera uje nga muri kandi travail ico tunguka kweri baraduhanura kandi bakatubwira ibintu vyinshi nyene bijanye no muhira kuba n'indero muhira nyene wo kwifata hose ugeze urumva nyene ni ibintu nyene batwigisha ibintu vyinshi n'abantu nyene kweri tubashimira kweri sana. Umurabashimira cyane kubivanye n'ivyo baba barabakoreye byinshi. Kubera abana abandi bataronka ubushobozi bwo kubagurira iwabo amakaye gusa si bose novuga ngo tuje nga tuba tubuze umuhira ko babuze ubushobozi bwo kudurira amakaye gusa ari abandi babibuze bakaza urumva ajya amakaye acagufasha umwaka uza w'icenda ukumva urayakoresha nyene ukagenda ku ishuri. Okay, mu misanzwe baramuhejeje ibikorwa muri ko murakora barabaha impembo babaha rero nayo makaye n'ibindi bintu urumva muri wo bifise akamaro nyabaki kumva kuronsa amakaye. Je akamaro kiwanje kambere ni kubera kwanza muhira ari ibintu vyinshi mba ivyo mba ari ya muhira kubera ari usanga muhira nsigaye muhira usanga bamfasha ahantu bambeshe ikintu ngo yagize iki yivye ukuntu ari ibintu vyinshi banihebuye muhira byo kubera nje nga mba mfise akamaro kubera kuva mu gitondo tugenda mu gitondo tukavaho saa 11 umva ko ari ibindi tuba turonsa akamaro kubera hariya muhira abantu baragwana abandi bako baragira iki abandi bagena mu ngenso mbi nyene zitaryoye abantu nyene nk'abavyeyi biwacu rero cha tuzanga kubera imisi gende turabingene amashuri nyene azotangura dufise indero nyene byo batwigishije nga kuri centre vyinshi nyene gusa sino bivuga byose nkabimana. Nikaye kantu ushobora kubwira abarundi ushobora kubwira abantu bari kuri Centre Jeune Kamenge nk'abayobozi nk'abiyumvire gukora ico kiyago biyumvire gukora ico kintu gihuza abajene kigahuza abantu kugira ntibate umwanya mu bindi bintu bagata umwanya mu bikorwa bakabigisha ibikorwa kurabona ko babigisha ibintu byiza cyane kandi bifise akamaro nikica ikintu wumva wo babwira nk'abayobozi bagerageje kubitangira nk'abayobozi. Vraiment ko no bashimira sana bakoze ikintu gikomeye sana bakoze ikintu gikomeye sana kubera bagize ibi ni ikintu biyumviye kweri kubikora kubera ari abantu batabizi ibi baronka ubushobozi bwo kubigendamo abakabubura ariko twege turi nga twarose ubwo bushobozi bwo kuzanga ni ibintu vyiza kweri tubashimye kweri. Sawa reka ndagushimira cyane. Nawe urakoze. Agise neza. Okay. Bakunzi Nyishu Media nko bisanzwe murabibona tuko turayaga cyane tuguma tuyaga n'abana bari bo bose kandi bakatubwira ko bashimira cyane Centre Jeune Kamenge ku byiza yabakoreye iri kurabafasha cyane iragerageza kubaha amakaye ikagerageza kubaha iki muri iki gihe vraiment umuntu akwitangiye abakoze igikorwa ciza cyane kiba gisa neza kwitangira ku makaye kwitangira kuki ni ibintu biba bimeze neza cyane turi kumwe na turacari kumwe muri ndire gato ni sawa umeze neza
uko bimeze reka tubaze uwundi muntu ngaha bite Ni sawa. umeze neza Ndashima. urakomeye Yego. batubwiye ko wowe ufise utundi dukorwa ukora ngo usanzwe uri umukomedie nibyo byo ari byo Nibyo. ukorera he Je nkorera kuri page yitwa Ibyacu Pictures Media. Nkaba nitwa Mr Sauce. Mr Sauce aha Mr Sauce waje ngaha muri Kando Travail ukorera canke waje kuramutsa abagenzi En fait je ndi umu ambassadeur wa Kando Travail. Je sindimwo me ndimwo. Byose birimwo nda participa canke nkambireka kubera je ndi ambassadeur. boneka ngaha kiramisi Tous les jours je ndaboneka iki gikorwa gitanguye gusa me kiyeze nkama nanje akazi kabagaheze. Ni giki ufasha ngaha En fait turakora n'abandi tukagira isuku duhejeje akaba ari wa mwanya wo kuruhuka hagere turuhuse rero nkabatera blague 2 6 8 bakaca batwenga tukaca dutaha tumeze bon. ubuje ngaha kubateramisha abandi kuko bisanzwe uri umukomedie ubuje ngaha kuba yagisha gusa kugira bumve ikintu umva ubuje kubatera morale umva bisanzwe nta kintu kirekire ubukora wewe oya si kubatera morale komtere me nakazi ndabafasha nko gusibura imiserege gufata mbruete gufata iki byose nje ndakora kugira mba nkoze ikintu nkunda kigenda kundi isuku nkene ibintu bibe bon ibitu ya soin na soin mu bisanzwe kandi Travail yatanguye kuva kera abantu benshi tuzi benshi baciye ngaha hantu abo bantu benshi baciye muri aha hantu siko niyahe ubaha kugira baryohererwe ku byo babonye bagiye baracamwo ko hari abagabo bavyaye bamaze kugira iki hari abantu bamaze kumenyekana cyane muri iki gihugu baciye muri Kando Travail ni giki uha abandi nka courage kugira aba nabo bumve ko nabo aho hantu bandi bari bazohashika icyo ikintu no baje nk'abandi baze gusaba yandikishe amfete ni ikintu baratanga na foro si kuvuga ngo turasirwa gusimiserege canke turakora isuku canke anyway tuvuye nga dutashe kuri mu kigo cha Centre Jeune baraduha information zidufasha mu buzima ikintu ngenderako mu buzima. Centre Jeune niyo ibagira niyo ibi controller cyane. Yes niyo itokipa. Nigiki wavuga kuri Centre Jeune wo babwira ku bintu babakorera nk'abana benshi ahubwo je kinosaba gusa nuko bugiramwe intege n'ishaka kugira abajene benshi bo mu gisagara bahurumbire kubera na hanu heza cyane harafasha harugurura no mu mutwe kandi haratuma n'umuntu akaba neza n'abantu ukiga ingeso zitandukanye amfete je nari menyere kwibana nari umuntu nyene nkunda kwinuba jeje nyene iby'iwanje bikaba by'iwanje byenyene gusa mugabo ubu narabona ibindi bintu cyane narize ibindi bintu kubera nize ukuntu ufise gatoya ucumuhana mugenzi wawe nawe ne akiyumva ko nawe ari umuntu reka rero tugushimire sana mu murakoze mwagize neza yego nawe urakoze kabisa merci urakomeye yego nitwa Shabani nawe ukora ngaha muri Kando Travail yego waje jya naje muri umwaka nyene nabitanguye uyu mwaka nyene nabitanguye wabitanguye ubikuye kuki kubera nabone akamaro kavyo biciye kwa mukuru wanje narabona mukuru wanje ko yarahejeje nabona yaraza murika muri myaka imbere kwanza kayari y'abantu gusa bakuze gusa ariko bace babihindura barashamwe n'abana kubera baronka karanga keza ndabona ko uyu mukuru wanje yarize kayamufasha muri vyinshi nuko nyene kana nyene mbona akamaro ko kwizaho muri ico gihe kubibona kuri mukuru wawe nawe ukashobona ko bigiyemwo ko naje ngaha nkasanga ni wewe mwana muto ko nabandi bana nabonye bandi nkabona ko ari wewe mwana mutoya hari abandi nkabona bonye ari basize tugomba gufasha 15 dukorera hamwe bisa ntago mukorera hamwe okay muri abo bana benshi siko wewe ukaca witora kuza ngaha ni kahe kamaro ubona muri Centre Jeune akamaro mbona icyambere kwanza Centre iramfasha kugira ubumenyi ikamindero ugasanga nje nafatiye ku mwana wa papa nje mutoya
yarafise ingeso mbi ugasanga ku ishuri agiye ntiyagenda agaza ngaha ugasanga ari ibintu yakora bitajyane n'imigenzo y'ikirundi. umva wewe rero uza kuri centre jeune kugira wige ingeso nziza nta yindi nyungu yindi uhabonera? Iyindi nyungu ndayiboneramo kumenya abagenzi bashasha, kuronka ayo makaye nanjye yaramfasha, ni byinshi gusa. Centre jeune irabakoresha gusa ntabwo ibagaburira, ntimwirirwa umunsi wose mukora ntabwo mfungura? Oya ntitwirirwa umunsi wose dukora, ahubwo turataha mu kigo cya centre jeune tugafungura tugatamura mu masaha 11 ejo mukanya mu gatondo gasamoya tugafungura icyayi seke baradufata neza umenga uri muhiri wanyu. Uri muhiri wanyu ni iki ko bashimira nkawe? Je centre jeune cyo nabashimira kuko centre yamaze kunyigisha byinshi, yamaze kwigisha n'abakuru banje ni nk'abavyeyi wanje, manke centre njye ndayishimira cyane. Ni cyayi kintu ushobora kubasaba, urumva urashobora kubashimira ariko urashobora kubona ko hari utuntu tumwe dushobora kuba tutameze neza, nitwaye utuntu ushobora kubasaba. So nje icyo nosaba centre izokomeze ibandanya iyi migenzo kubera irafasha abana benshi, igadufasha n'abakuru bacu. Muri imyaka y'iwacu tusaye dufise generation imbi, ariko icyo nabasaba centre bazoguma babandanya bafasha n'abandi imbere y'imyaka n'imisi. Shabani reka ndagushimira. Yego wakoze cyane. Urakoze nawe.